Nitwanzeyimana Beatrice nkaba ndi umuhuzabikorwa mu mugambi Prete Nyunganira. Ubutumwa tushikirije abenegihugu kuri uyu munsi uri hejuru nuko duhejeje kugurura ku mugaragaro ukumenyesha abenegihugu yuko kuva ku itariki 20 z'ukwezi k'umunani gushika ku itariki 5 z'ukwezi kw'icenda bashobora gushikana imigambi yabo kugira ngo mu mugambi Prete Nyunganira kugira ngo bazoronke inyunganizi iri hagati y'amafaranga y'abanyaburaya amajana 2 n'amajana 250 ibihumbi amajana 2 n'ibihumbi amajana 250. Ivyo rero iyo nyunganizi ikabizofasha kugira ngo abariko barakora ibikorwa byo kwiteza imbere mu bisata bitandukanye twashikirije bazoshobore kuronka ibikoresho byankenerwa nk'ibyo twavuga ama equipment n'ibindi kugira ngo ibikorwa byabo byo kwiteza imbere bitera imbere bashobore gutanga akazi no kubandi bene gihugu. Ni imigambi cyane cyane mu bariko barakora mu gisata cyo guhingura ivyimburwa biva mu bworozi na cyane cyane bariko barakorera mu gisata c'ubworozi bw'inkoko, ubworozi bw'amafi, abakorera mu gisata c'ivyamwa guhingura ivyamwa, abakorera mu gisata c'ingurube, ubworozi bw'ingurube n'abakorera mu gisata c'ubutare n'agataka. Muri iki gisata twuguruye uyu munsi dufise amafaranga angana n'imiliyoni 20 z'amafaranga y'abanyaburaya ategekanijwe kuzokunganira amashirahamwe agera ku 80 mu gihugu cose no kuvuga gushiraho ibikoresho byankenerwa les infrastructures productives zigera ku 80 muri ivyo bisata bitandukanye twahejeje gutondagura. Umugambi Prete Nyunganira n'umugambi w'igihugu ufashwe mu mugongo ni banki y'isi. Iyo migambi 80 ya mbere izobi ya mbere umwe wese azohabwa inyunganizi ingana n'amafaranga ibihumbi amajana 250 y'amafaranga y'abanyaburaya. Ntituzotanga amafaranga agaragara, tuzobashikiriza ibikoresho bifise agaciro k'amafaranga y'abanyaburaya imiliyoni ibihumbi amajana 250. Prete Nyunganira ntidandaza, Prete Nyunganira n'umugambi w'igihugu. Igihugu cyateguye umugambi uraheza ufatwa mu mugongo ni banki y'isi kugira ngo uyo mugambi uze gusahiriza amashirahamwe y'abikorera ivyabo. Twagerageje kubumvisha yuko tuzofatira ku bikoresho basavye hanyuma mu kugura ibikoresho tuzoba turi kumwe n'abazoba bacaguwe kugira ngo bashikirizwe ivyo bikoresho bazoheza nabo nyene bakurikirane ingene ivyo basavye bizogurwa n'ingene bizoba tuzoheza tukabibashikiriza. Harabaye ivyigwa vyerekana yuko guhingura umwimbu biri mu bisata vyoteza imbere igihugu gusumba ibindi. Ivyigwa vyerekanye yuko ibisata biza imbere ari bijya twashikirije byo guhingura umwimbu mu burimyi no mu bworozi. Twashikirije urubuga wezi3 akaburungu subco gakwego prete akaburungu bei. Ibisabwa byose abazokugura urwo rubuga twashizeho bazobisanga ku rubuga baheze babisome hanyuma bagende barondere ibikenewe byose kugira ngo bashikirize bashikane umugambi wabo mu ihegano.